turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro c'ubutunzi. Uno munsi tukaba tugira tuyage ku itandukaniro riri hagati y'amakori n'amatagisi hamwe n'akamaro ko kuriha amakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu. Reka dutangure n'itandukaniro riri hagati y'ikori hamwe n'itagisi. Ikori n'amafaranga arihwa n'umutangakori bivanye n'ivyo yinjije kugira leta ishoboye kurangura ibikorwa mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Itagisi nayo akaba ari amafaranga umuntu ariha iyo yagiriwe serivisi n'ibigo vya leta, tutibagiye yuko ayo mafaranga ashingwa na leta. Mbega akamaro ko kuriha itagisi n'ikori mu iterambere ry'igihugu n'akahe? Akamaro rero k'amakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu araza gusahiriza leta haba mu by'ubutunzi canke imigenderanire n'ibindi bihugu. Aho rero tuvuze mu byo aza gufasha leta turavuga nk'ivyo kubaka amashure, kubaka amavuriro canke amabarabara. Haba mu migenderanire n'ibindi bihugu naho turaza kuvuga nk'iyinjira ry'u Burundi mu miryango y'akarere usanga Burundi burimo, haba muri Afrika y'ubuseruko, muri Komeza canke muri SADC. Iyi yari intangamarara, aho gukurikira tuzobabwira ubwoko bw'amakori, ubwoko bw'amatagisi na ryararihwa. Muzoronka kandi n'akaryo ko kutubaza ibibazo ku bintu mutazoba mwatahuye. N'ubu nyene mufise ikibazo murashobora kugisiga mu makomantere.